Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV iyo mva mukagenda siko muri benshi mudukurikirana ayo kandi ndetse mwana dukunze muradukunda bino bikorwa dusanzwe dukora. Amazina nje ni Star Boy Deshi, Mr Recorder, Mr Mate, Mr Kimararungo, Love in Town, ubeshi umukozi wo munzu, Mr Fashora fashije, Mr I don't care, Sharp Man, Lion in the Jungle, Mr Dollar Boy, ambassadeur, mu diplomat, umuhinga mu vyo kurira indege. Muri kano kanya nicaye neza na neza mu nyubakwa za Hotel Club de Lac Tanganyika, niho nicaye niho ngira nkoreye kino kiganiro. Iki kiganiro ngiye gukora hano cyanye ibintu ngiye kuvuga hano uramfasha ikirahuri se bikunda hajya anye kirahari. Ivyo ngiye kuvuga hano ningira kamaro. So nibaza ko ku munsi w'ejo niho umwigeme asanzwe akorera kuri Facebook cyane cyane na TikTok ubu yarayigiyeho ndetse na YouTube bamukoresha ibiganiro rimwe nibaza ko ari umu createur de contenu. Buri muntu abafise uburyo akoramwe ibintu vyiwe. Bamwita Gisya ariko mazina yiwe ni Gracia. Mazina yiwe ni Gracia. Muri kano kanya tuvugana ari mu minwe itari yiwe, ari mu minwe itari yiwe nshira ngaha, ari mu minwe itari yiwe guhera ku munsi w'ejo. So je nkivyuka ejo hari 2:30 z'agatondo aho nasanga apere muri telefone yanje yuriya mukobwa Gracia ari we Gisya, sanga yamamagaye. Icyo nakoze navuze ati je umuntu amamagara 2:00 z'agatondo kenshi nibaza ko aba ari ibintu nyene vyihutirwa. Ariko umunsi w'ejo utaragera jewe nararonde Gisya bivanye narahuye n'umupeje uvuga yuko yarafise umutahe wo kumufata. Arambwira ati mubwire Gisya ndondere tuganire. Gisya ndamubwira ariko yambwiye ati vyihoze ntiyashoboye kumurondera kugira bashobore kuganira. Ariko bukeye bwaho ariho ku munsi w'ejo sangamo apere ya Gisya ariwe Gracia. Maze usangamo apere icyo nakoze naciye ndamukoringa back. Arambwira ngo bamufashe ari kuri zone Kinama. Arambwira yuko bamubwiye arondera abantu ba hafi nyene ashobora gutora vyoroshe. Ariyo mpamvu yaciye andondera. Amaze kumbura ararondera na Simbizi aramubura. Ariko namukorinze back acarambwira icyabaye. Amaze kumbwira icyabaye yambwiye yuko bamufashe ari kuri zone Kinama. Ndamubwira ati none kubera iki bagufashe? Bagufatiye iki? Arambwira ati je bamfashe gusa bariko bambwira ko naho nyanza imico y'u Burundi kirtire yacu. Ndavuga ati okay, da telefone wa mupeje yari yambwiye mu telefone bavugane. Asharambwira ati Star Boy nyaruka umvirize bino bintu murabe kuko yavuze ko urimo bantu ba hafi muganira. Mwana ndamubwira ati mbozi ndi umuntu wa hafi yiwe nituganira cyane peut-être ko yanyikoze kuko hari cyo no mufasha. Icyo nakoze na telefone Simbizi muri ako kanya Simbizi yaranyitavye ariko urumva ko Gisya yari yamuhamagaye aramubura. Ariko je Simbizi ndamuhamagaye aranyitaba. Amaze kunyitaba icyo nakoze naciye nambwira Simbizi ndaje gutora ni moto yanje turaye ivyo bintu vyari ivyo. Icyo twakoze ni giki naciye nja gutora Simbizi muhira mu Carama jewe mvuye mu Ijabe. Tuca tuva mu Carama Simbizi acatora imodoka yiwe tuca tuza kuri zone. Tuza kuri zone mu Kinama. Tumaze kuza kuri zone mu Kinama tuca dusanga umukobwa arahavuye. Tuca turabaza Gisya yagiye bimeze gute uyu Gracia asanzwe akora ku mbuga dusa n'abamudekriva kugira twumve ko bamumenye ko twibaza ko ari hafungiwe. Rero tumaze kuhagera baca batubwira ati bamutwaye kuri Bonakeye. Kuri Bonakeye ni mu Bwiza kujya gatandatu. Tuja turatsa nyene natsi moto Simbizi yatsa ngendesha yiwe. Tuja tuja kuri Bonakeye mu Bwiza kujya gatandatu. Tugiye baratubwira ati umukobwa bamukuye ngaha bakoze icyo bita PV. Iki ni iki PV? Muhungu uzutinye ikintu bita PV. PV baje kuyandika bisikura ko tekerezwa gufungwa. Tumaze gushika ngaho kuri sisi kuri Bonakeye baca baratubwira ati bamutwaye muri peje. Bace tubaza ko bavuga ati bashobora kuba bamutwaye muri BCR cyanye bashaka ko bamutwaye muri peje. Tuja muri peje turazunguruka kwanza tumanza turaburi yari tumanza turabura uduha inkuru ko ari hari. Mu nyuma no twace turaba umushefu arakora muri 58 umenga. Turabimubaza cyane tubwira ko hari umukobwa bazanye kubera ko
hajya anye birashika umuntu akava muri Bonake bakaza kumufungira hajya muri Peji. Ho tucinjira twarahuye na Nerinate sinzi ivyo yaravuyemo. Twaciye twinjira na simbizi tumaze kuhagera turabaza mu nyuma baraheba baratubwira ko ari hari bamubonye. Turamusaba umubonano kugira dushobore kubona na Jisha tumubaze qu'est-ce qui se passe tumenye ivyari ivyo yafungiye koko bari ivyo dukora bivyo wacu vyo kumbuga. Aca barahamagara ujeje wagasho baramutuzanira turamuvugisha aratubwira ivyo bamubwiye ni vya bindi nyene byo guhonyanga imico yacu. Murabizi ibiganiro Jisha ahora akoreshwa cyangwa tu video ahora kuri agapostinga ariko twumvise turumva ko ebana ikibazo ciye kitoroshe sico gufashwa natwe twebwe yari gisegira tumenye yafungiwe iki bamubajije ibiki yasubije ibiki bisanga nyene bimufunga nibi nyene asangwa akora ni bimwe twama tuvuga ati twinengesere mu byo tuvuga kubera ko tuzohenwa ngo two turazana ngo two turarondera amazina kugira dushobore kumenyekana tuvuge ibintu by'ibintazi bituma badufata. Mu Burundi turacafise umuco nama ndabivuga turacafise umuco ko gushika kuri no munsi izina Chevale bivugwa ko hariho n'umutahe umurondera kugira na wene ashobore gufatwa umwanya n'umwanya dushobora kumva ati Chevale yafashwe nawe afunzwe. So zino mbuga rero dukoresha sometime cyasi nojije umuntu ariko tuze turaraba uburyo tuzikoresha ko uri agasho tarakabona umuntu umenga karasanzwe yamaze gufunga inshuro zitatu ariko ikiza nuko nafungiye bino bintu sanzwe nkora utarashika mu gasho n'umusi numwe ubonye bariko barandika PV ubona umenga ni ibintu bisanzwe PV bamaze kuyandika utegezwa kuja ndani kuri uno mwanya izina Jisha riri mu gasho aho ni mu gihe izina ya Chevale naryo riko rirarondegwa aho ni mu gihe habonetse amaposti menshi atandukanye muri Gisadbi imwe ndayisome kugira niba bavuga yuko ari inkuru jewe nikoreye bisaba ko nsoma inkuru Sadbi yanditse ati Chevale hageze kuja ku munzani upima ivyaha wagirizwa muze mufashe Chevale hageze ko yishura ku vyaha by'ibitutsi yagiye arantuka cyane gose narababariye ndaruha ibi bitabaye nzomwitwarira ukwanje abantu bombera ivyabona asha ku munzane duhere muri commentaire ashashiraho ticket urazi ko afise igiteramo azokora muri no minsi. So Chevale rero umwanya n'umwanya nawe arashobora gufatwa kandi nta muntu yishora kunyabimira mabi kiragoye nubwo bokubwira ati baraguha amahera biragoye kwishora wenyene nubwo haba hari umutahe uba wamenye ko umutahe wasohotse biragoye ko wijana ngo ni jewe ngo mfata biba bigoye ko wijana ati muriko murandondera ni mumfate. Rero muri kano kanya Jisha yarafunze kandi sicoroshe si umuntu yamufungishije amata asumira ariko igihugu cyacu ciza nibaza ko kirimo abagabo murabizi byose bizotungana ariko icyo nosaba muri kano kanya n'ukuri ndumva no musabira imbabazi ariko abe exemplaire ku bandi bariko bakora bino bintu dusangwe dukora bamenye ivyo kuvuga n'ivyo kureka bera ko iki gihugu cyacu ni gwitaha kirimo abagabo kandi igihugu cyacu kirongowe n'abantu b'umutima mwiza bazi ivyo barimwo bazi ivyo bariko barakora. Ndanashimira na papa Burundi umuvyeyi wacu ndanashimira cyane papa Burundi umuvyeyi wacu yama adushigikira mu ibi na biriya niteze imbabazi rero azogirirwa uno mushiki wacu kugira aje ku murongo bavyita umuvyeyi aragukosora agakubitsa nubwo atababaza cyane cyabibaye ngombwa akababaza ariko aragukosora nk'umuvyeyi. Rero turizeye umuvyeyi wacu ariyo leta nkozi leta mvyeyi kizomubabarira uriya mwigeme akidegemvya iki cerekana ko rero n'abandi bari nyuma yiwe baraba uburyo binengesera ivyo bavuga ivyo bakora baraba uburyo babikoramo. Uno munsi turi kuri zino mbuga tuko turarondera ubuzima kubera ko nivyo bidutunze
Bena Shimiro bita Simbizi wase Mavumba muri kano kanya hari aba influencer bari kumwe ruguru ni jiste kubigisha uburyo bakwiye gukora uno mwuga, uburyo bakwiye gukora bino bintu kugira babikore avec discipline na formation zimwe zibazikenewe. So rero uko biri kose jiste hari nubwo atanyumva Imana iramubona kandi na leta yacu n'ivyeyi leta nkozi izo mubabarira maze asubire gukora kuri zino mbuga ariko akora ibitandukanye n'ivyo yahora akora cyane byatume bamufata. Hari ibintu dukora tukabona nyene leta yacu iraturetse mugabo imera nimero kugasangira tubwiye no. Nubwo nagenda abona amakomantere menshi atandukanye Anelinati yari gufatwa kumbura agakosorwa nanireka ndamuhe buno butumwa nawe nagerageze yinengesere kubera ko kino gihugu twese turangana nta ukora ikosa ari hanigura ntari hanigwa. Nanirira yinengesere kubera ko aravuga ibintu bitemewe mu mico yacu acifata nk'undi muntu sinzi nibaza nawene ko yibonera hakarorero kugira nawene yinengesere mu majambo ahora avuga mu gutuka abana bariya mu gushira ama vie privé hanze y'abana bariya kumbure bamwe bakavuga ngo arafise ibyo yishimiriza oya ntavyo afise yishimiriza kubera twese turabarundi twese turabana b'igihugu turi bamwe imbere y'amategeko kandi n'umuvyeyi afata kumwe abana biwe bisigura ko ntawafata neza ntawafata nabi bose abafashe neza abafata neza narumva bisigura iki rero nta muntu aruta uwundi muri kino gihugu twese turi bamwe nimba uri Anelinati ubona bariko baragutunga gatoki gerageza nawe uhindure gerageza nawe uhindure kabisa gerageza nawe uhindure kuko leta nkozi leta mvye irinzi kuronda nuko bo warenze akarimbi uba wakoze ibitagira iki ibidakogwa urumva wakoze ibidakogwa rero nibaza ko leta mvye yacu irahari kugira dushigikire mu bikorwa byiza tuba turakora bikorwa bibi navyo tuba turakora ikadukosora ati ivyo bintu sivyo yo nyene iramenya uburyo dukosora ariko ndababwira ko vyose bigira intango bikagira iherezo. Njise ndababwira uko vyagenze ku munsi weje kubera ko nari ndahari 100%. Nari ndahari 100%, urumva ko vyose vyagiye biraba vyose nari ndahari. Nta wundi muntu muri entertainment araja kumuraba ariko twebwe twaragira ibibako kweri Imana iradufasha birakunda yuko dushobora kumubona Jisha n'amaso yacu. Jisha buri hajya n'umuntu n'umwana muto kubera ko ku myaka 20 urumva ko akiri muto cyane. Aracakeneye kazoza keza aracapamara kugira abone kazoza keza. So abakunzi ba Star TV reka twizere ko bizogenda neza. Jisha akavayo umure na Chevale n'ivyashika gafatwa na wene azohabwa impanuro tu hama ibisigaye akore neza bivanye no kubaza bamubwiye ati kora neza. Kuba ko twese bino bintu biradutunze ariko kandi turakenera ama formation amwe ku bantu bamwe kugira dukora ibintu tuzi. Dukora ibintu twigisha bamwe uko zikosa kubwira ati we twakwigishije ibiyenye uri gukora ibitari ivyo. So reka renda bashimire mwebwe mwese mwakoze subscribe kuri Star TV mwese mudahengeshanya kudushigikira mugomba mudushigikira hanaha. Jisha muri kano kanya arafunzwe twifuza ko hari undi muntu yofungwa ahubwo dushigikirane twebwe muri entertainment dushigikirane kubera ko hari abantu badahanurwa muri no entertainment ngo nagenda ronka ama message abantu bamwe bavuga ati twe Jisha twamubwiye akora uku akatubwira ngo dushaka kumudugira ko ibiki ibintu byinshi. So nta muntu adahanurwa muri ino si kandi nta muntu adafashwa. Nimwe nama mvuga ati fasha warafashije ko yako tusitinga kubera twafashije. Imana bahezagire cyane ndabakunda cyane muri no mwanya ndi muri 5 étoiles muri Hotel Club de Lac Tanganyika niho nashoboye gufatira kano gatutu tuvuye gutora Mabuja Natasha ngenda banka Queen of Stage Dora Boy nawe ari mu kibanza bankubise ingumu ngo n'amaboko n'umunsi wankubise ingumu z'amafaranga kabisa. Twizere ko Jisha agiye kuvayo ni time agiye kwidegemvya ariko akagaruka gukora kwa zino mbuga yikosoye bivanye n'ivyo bazoba bamubwiye. Imana bahezagire. Thank you so much.